nije ndavyishura kuko hamwe biramugora gutegera. Abiwabo bamazwe n'intambara akomeza ariko araturatura, hamaca ahura n'ivyo bisazi vy'abagabo bica bimuremeka iyo nda, urumva ko atarafise ubwenge bukwiye, kuko uyu mwana baramuhohoteye cane, kandi ndabibonye nanje murabirambabaje. Ndamumaranye imyaka 4 n'igice, yazanye inda ifunze nk'indwi zibiri. Yego narashitse muri komine, uwo muntu ubwenge buriko buragaruka, baramufata. Bamufashe yafunzwe yinga ryose, afunzwe yinga ryose arabura icyo yireguza. Ega turavye mu bisanzwe leta umenga ntitwumva hanini yamuramaze kubona n'ibintu zenya bijya byo gufatwa ku nguvu canke guturubikwa imisi yose twama twasemereye, ariko nukoze ayo makosa we wamujanye ukamujana ku bajejwe ubutungane, muhurira muhira ni wagutangayo. Cyane cyane ukudahana ko mu Burundi kurarenze. Umukenyezi agiye kwitwara, hari igihe abiwabo w'umugabo baca bamubwira bati afunzwe ntutugarukireho, canke bose bagaca mugira kwiterabwoba, n'umugabo akaca mubwira ati gafungurwa sinze ndagusangaho, kubera bwa bundi hamwe bavuga bati nta tonga afise nta niki. Hanyuma umukenyezi rero niho naho baba bamufunze, umukenyezi acagira umutima uhuha agaca agenda ati mumpe dutahe, naho aba yamutabagaje yamisha. Yuko yofasha nukuri no mu butungane ntibitugendera neza twebwe abakenyezi. Abakenyezi barakunda kutumvigwa gose mu butungane iyo bafise ingorane kubera bwa bukene. Tugasaba yuko rero ubutungane bwoza burahana uwo ari we wese ashatse guca ukubiri, ashatse gukubagura umukenyezi. Jino nduje gushaka rero turubakana, nubatse umwaka w'1986 mu 86. Tumaranye imyaka 5 atangura kumparika umugore wa mbere, baravyarana umwana w'umuhungu. Hama haragera igihe kandi aramparika kandi ubundi mugore agira gatatu, uwo ruravana. Arasubira aramparika ubundi agira 4, n'uwo ruravana atamwana ruvyaranye. Arasubira aramparika ugira 5, n'ubundi ruravana atamwana ruvyaranye. Nubundi arasubira n'uwa 6, uyo wundi wa 6 aramuta nawe nyina mutana n'inzu, aca arasubira arazana uw'indwi niwe ruri kumwe ubu. Kuri izo mbyari 9 afise abana 7, harapfuye 3, afise 7 kuko naravyayemwo 2. Ibyo twashize imbere ko twabonye Musanze abakenyezi bafise ingorane nyinshi, cyane cyane nk'ingorane zo guharikwa. Uburu aha mu Giheta abakenyezi benshi baraharitswe. Hanyuma kungene baharitswe hariho guharikwa vyeruye no guharikwa vyinyegeje. Kuri uko guharikwa vyeruye cyane cyane hagwiriye guharikwa vyeruye, nuko usanga nk'abantu b'abagabo bagenda ngo bagiye gupagasa nk'Ibujumbura cyangwa ahandi, bagaca bihererayo, bagaca baba birondereye abandi bagore. Kurima amatongo yino nayo aragoye, kandi nka se wabo bana nyene nta nitongo afise. Ndinda guca ingero kugira ndonke aho nkotesha, kugira ndonke utwo nzogaburira babana, nkazokudukuramwo utwo barya, nkadukuramwo ibikoresho by'ishuri, kuko n'ahandi batabigwanije niho abakenyezi benshi kwiri barabara batanditswe kandi bafise izo ngorane. Uvuga leta nuko yohagurukira abantu bene abo babanye batanditswe kugira ngo izirakiza izi ngorane zishikira twebwe abakenyezi, bakabigwanya bose bakabituza.